se gatonda tukwebaza ba kubw'ubuntu bwawe turaguhimbaza iki byagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubwa kamere n'ubuntu bwiwe generata ijambo giwe rimara inyota mu rugo EKISSA yangize samuragwa umwana mu rugo samuragwa EKISSA yangize samuragwa urazi yuko ushobora kwitirirwa ngo uririmba gospel ariko ugasanga mu kuri kw'ibintu si uririmba ko gospel bisigura ubutumwa bwiza ese wotanga ubutumwa bwiza hanyuma ukagwanya uwundi ariko aragufasha kubutanga ni nako nakarusho kumva yuko yasekira yariyo yaguma ivuga kuva direndi ya vendredi aba ari imifise promotion hanyuma bigahinduka akazi ya gospel iyo nishimwe ya mbere ya ndabaramukiye bakunzi ba Ndaha TV nkuko mubibona imbere ya kamera muri kumwe na Adronis Promoter wa musore wanyu wa musore akora ibishoboka byose kugira ngo abazanire amakuru ari update muri industry ya music nkuko mubibona uyu munsi twabazaniye umwe mu mugwi ukomeye ngaha mu Burundi uririmba gospel music bayuta Victorious Team ntiriwe ndabarambira reka kwanza tubanze tubaramutse bibongere babaramutse David turakuramukije cyane natwe ya umeze neza ni sawa na mahoro menshi ya uyu munsi turi kumwe na Victorious Team ku bakunzi ba Victorious Team n'abakunzi ba Ndaha TV barifuza kumenya mbega Victorious Team yabayeho ryari Victorious Team yatanguye officiellement en 2016 niho twademara tukavuga tugomba dusohoye igikorwa ca mbere indirimbo ya mbere yasose muri 2016 hama ibikorwa bibandanye uko muga intango 2016 ya turaherutse kubona indirimbo yanyu ariyo EKISSA mbega EKISSA niki EKISSA ni jambo ry'ikiganda bisobanura ngo ubuntu canke la grâce de Dieu niyo tweko turavuga ubuntu bwadukijije ubuntu bwatugize abo turi ubuntu bwatugize samuragwa ubuntu bwadukuye mu mwiza butuzana mu muco ubwo nibwo twariko turavuga Victorious Team numwe mu mugwi tuzi yuko watanguye urimwo abantu bashika indwi ariko uyu munsi tukaba turi ko tubabona ngaha imbere muri babiri mbega bimeze gute abandi baba bari hehe abo turi noni turi bane ariko hari abandi batatu tutari kumwe Kesi Axel na Lieva bagiye mu mahanga kwiga yego mbega ntubona yuko hariho power novuga ngo bumwe mu bushobozi mubona yuko bwoba buri ko buramanuka kuba abo mwatanguranye atari bo mugikorana gushika uyu munsi oya gusa bakigenda twanumva ko mengo hari ikintu kigiye guhinduka ariko naho bagiye tubandanye dukorana turi kumwe sinzi ko mwabonye n'indirimbo shasha harimwe abarimwo kandi batari ino rero sinovuga ko hari ikintu camanutse oya ariko ni bya bindi nyene nabwo byateye vyigirwa imbere gusumba ya kugira ngo abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi ba Victorious Team bumve yuko abo twabazaniye ari babandi nyene wikore mu gahogo aho waririmbye muri EKISSA se gatonda tukwebaza ba kubw'ubuntu bwawe turaguhimbaza iki byagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubwa kamere bwa buntu bwawe nibwo bwaje bubikora bunarenza k'ivyo niyumvira nsengera oya nta mpungenge yo kuzimira unyoborera mu nsinzi yawe rugira nyobora mu nzira y'ukugororoka ndongorera mu muco wawe waka murika oya simpagarikwa ivyo ubwo buzima bwawe birabogaboga ya twumva akajwi kawe nawe n'ubuntu bwiwe generata ijambo giwe rimara inyota n'ubuntu bwiwe generata ijambo giwe rimara inyota EKISSA yangize samuragwa EKISSA yangize umwana mu rugo EKISSA yangize samuragwa umwana mu rugo samuragwa EKISSA yangize samuragwa EKISSA yangize umwana mu rugo EKISSA yangize samuragwa umwana mu rugo samuragwa ya bakunzi ba Victorious Team nkuko muvyumva ya majwi ni yayandi bama babikora kwa kundi David dufise amakuru avuga yuko umuririmbyi muheruka gukorana indirimbo ya EKISSA bivugwa yuko mushobora kuba mwaramuhaye 5 million kugira ngo mukorane iyo collab mbega
urashobora kuduha umuco kuri ico kintu? Oya na 5 millions twamuhaye, gusa niyo twateza kumuha, hanyuma Imana iracinzira ntitwayamuhaye, ariko twakoranye ni kuko indirimbo yitwa EKISSA bisigura ubuntu bw'Imana, twakoranye kubw'ubuntu bw'Imana nyene, byari ngombwa ko tuyatanga, mugabo Imana iraca mu nzira zayo, ntabwo twayatanze. Ya mbega hoba hari wundi muntu yaciye yabatangira canke yaravuze ati jewe nta kibazo? Oya, ntawe n'umwe yayatanze, gusa icyo twavuga nuko turashimiye cyane ya Mipro DMC, nibaza ko yarashizemo uruhara rudasanzwe mu gukora kuri iyo collabo, yaduhaye connection ya management yiwe, yaduha na connection ya Levixon kugira ngo dushobore kwivuganira direct, hama ibintu birakunda, birashobora gushikaho bishitse ubu. Ya mbega Davi, twumvise Oridrack kuri mwebwe nk'umudirector wanyu tumaze igihe tubona akora amavideo yanyu, kuri wewe kubera iki twama tubona wa muntu nyene? Mbega aba director bo mu Burundi nukudashobora cyane? Oya, ugiye uraraba Oridrack ni talent nshasha itari bwagaragare cyane muri no music. Rero natwe turavuga tuti pourquoi pas tutokorana nawe, ko tubona ari umuntu mushasha kandi afite talent, abikorana neza, birakunda ko dushobora gukorana nawe, hanyuma ikintu kikaza gisa neza, niho mwabona nyene dukorana nawe, kandi amavideo akabasa neza cyane. Ubundi bwo dufana akazi nta bindi. Ya bimwe mu bantu benshi bama bifuza kumenya amakuru agiye atandukanye, bivugwa yuko hagati ya Victoria's team n'umugwi MTC hoba hariho ukudashigikirana, bya bindi byo kuvuga ngo ama beef channel, uvuga ngo uwo mugwi uri kurakora uyu uri kurakora, hakacabu utuntu kumvikana. Bega kuri mwebwe mubifata gute? Ayo makuru yoba ariyo cyane? Ibyo bintu sivyo habe na gatonye, ni ku bya bindi nyene usanga abantu kubera basangiye igikogwa, basangiye novuga ukungene bakora ibintu bimwe. Ndagoye nk'akarorero, urashobora gusanga nk'ubunye uravye ukungene badandaze bari ku murongo umwe, hari igihe usanga umwe mengo hariho ikibazo kanaka, muga sivyo ndiko ndavuga, abantu niko bavyanterpreta, muga mu bisanzwe suko biri, kubera nta higanwa turimwo, twese inombero yacu turayizi, no gushikana ubutumwa bwiza. Kandi rero ubutumwa bwiza nta muntu ushobora kugirisha, ari kuko nimba bagenda gukora ikintu kugira baronka imitima iza kuri Kristo, natwe niyo nombero dufise. Ahubwo iyo tubonye bakoze ibintu byiza, iyo tubonye hari abantu bakijijwe kubera indirimbo zabo, turumva tunezerewe cyane, kandi twumva hari ikintu twoshobora gufasha, twogifasha natwe. Ya nibyo. Mbega Davi, ko tuzi mwese muri ko muravuga ubutumwa hagati ya MTC na Victoria's team, nta kintu mwotegura cha collabo kugira ngo babakunzi banyu babone yuko bamwe mu byo biyumvira atari byo? Ico kintu ni ciza cyane, kandi twiteguye no kugikora, mugabo byose bivana n'imiteguro bamufise. Nko utwe umwaka utanguye tuba dufite ibintu tuba twateguye, nabo meme shows bafite ibintu bateguye, ariko ndizera yuko Imana niyamara kubishira mu mugambi wacu canke mu nzira zacu tuzokora cyane, kuko nta mpamvu nimwe tutobikora, n'abagenzi turandikiranira, turavugana, nibaza ko ata kibazo na kimwe cyo. Ya indirimbo yanyu Provider yarabaye indirimbo ya mbere muri Hit Connection, nimba ntihenze hari mu kwicumi. Mbega kuronka ikibanza ca mbere nka Victoria's team muri Hit Connection, nakahe kamaro cabazaniye kugira ngo mubona ati iki gikorwa kiradukuye ngaha kidushikanye hari? Jaragize akamaro kadasanzwe, kuko urumva indirimbo ya gospel imaze kuba ya mbere mu ndirimbo za sekira nyinshi, urumva ni nako nakarusho kumva yuko yasekira yariyo yaguma ivuga kuva direndi ya vendredi abari gumifise promotion, hanyuma bigahinduka akazi ya gospel. Iyo nishimwe ya mbere yacu, naho bitoba kuri Viti mugabo ikaba ku bandi, mugabo aririmba ubutumwa bwiza, nibazi ko ari kimwe ridasanzwe. Hama ikindi naco ibikorwa byacu birasohoka, abatari bazi amakuru ya Viti bagatangura kuyamenya, abatari bazi bakora ibiki bagatangura kubimenya. Nibaza ko ni cyaratujyohe cyane, cyararyohe gose. Ya amwe mu makuru dukura muri bamwe begereye umuririmbyi kanaka, ntarinze kuvuga ku bw'imvo kanaka, avuga yuko jewe naragiye muri gospel kubera ko narinzi yuko niho hantu hatari amabifu, niho hantu abantu bahuza, ariko maze gushikayo ndakora ndabona yuko naho nyene ibintu bisa n'ivyayangaye, ahitamwo kuja kuririmba sekira. Mbega ko tuzi uwo muririmbyi ashobora kuba yari hagati
yiwanyu mbega ivyo bintu nta kintu wowe ubizi ko uwo muririmbyi catumye agenda kuririmba sekira yari yatanguye gospel cyo ari iki uwo muririmbyi ninde umva uvuga ufise amakuru ayo makuru ni yahe ni wayumvanye bande hanyuma ni ntawe nzi gushitse ufite amakuru je nta kwihereye numva atacano yavuga ko kuko ntawe nzi ntawe ndumva ntavyo ndabona deja kuko nimba urazi yuko ushobora kwitirirwa ngo uririmba gospel ariko ugasanga mukuri kw'ibintu si uririmba ko gospel bisigura ubutumwa bwiza ese wotanga ubutumwa bwiza hanyuma ukagwanya uwundi ariko aragufasha kubutanga uramaze kwivuguruza deja mu bikorwa byawe no mu mvugo zawe no mu bibereho yawe uri kuragongana hanyuma makuru ntayo nzi vraiment ntayo nzi umuririmbyi yitwa Monia Frere Ramos Monia ndamuzi gusa none yaravuye muri gospel yarayirimo niyo yatanguriyemo ariko urabona yuko ubunya ameze nk'uwagiye muri seki Jenny waza ko kuri ico ca Monia ntacyo mfise no bivuga ko sinzi cyamujanye sinzi icyatumye ashobora kuririmba indirimbo ya gospel mu nyuma akaririmba ibindi gushitsa ubu numva ntacyo no bivuga ko kuko ni wazi impamvu yabikoze ni wavuga ati je umuziki wanje nshaka ibi umuntu wese afise guhitamo kwiwe iyo wumvise ijambo Pamoja Festival nka wewe uri mu mugwi wa Victoria's Team wumviki akahe kamaro Pamoja Festival yo bibamariye nka Victoria's Team cyambere na mbere twavuze yuko intumbero yacu nuko ubutumwa bushika kure rero iyo tubonye ikibanza nka kijya kibanza vraiment ni kibanza ciza kandi twubaha iyo turinze twumva invitation bakatubwira ati tuze muri Pamoja tuba twumva neza yuko hariho Imana yatwizeye mu bisanzwe tuba tumva ko ari urubanza rukomeye cyane kubera usanga abantu bangana kuriya muhora mubona ukabasanga ahantu bari ukababwira ubutumwa bwiza ni ikintu kitunezera cyane yaje nibaze ko ari umunezero kuri twebwe ni umunezero cyane nta birebire bindi numva novuga ko nibyo David Pamoja Festival mbega wibaza ko ari kubera iki igihe kinini ya Victoria stashobora kubura muri Pamoja Festival nakahe kabanga mukoresha kugira ngo mwame mu participa muri iyo festival sino kugira ngo aribanga ngo dukoresha kugira ngo twame duparticipa ariko tugira ko tunabashimira ko bama bagomwe ibikorwa byacu bakamaduhamagara ku mwaka nibaza ko ni c'est juste ubuntu nyene buba bubariko hanyuma bakabacagura yego inyuma ya EKISSA twizere yuko tuzobona ibindi bikorwa mbega mutegekanya gushira habona ikindi gikorwa ryari canke uyu mwaka ni EKISSA yonyene oya ntibikabe mu izina rya Yesu aha twaratanguye tutiteze guhagarika vuba cyane turababwira ikindi gikorwa gishasha kigiye kuza kandi hadatevye ubu twifuza ko tuza turakora tudagiye turateba cyane ariko turagiye gukora ikindi gikorwa vuba kandi twizera yuko kizoza gifise n'ubwiza busumba icambere bakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi n'abakunzi ba Victoria's Team nkuko nawe bemereye nzohora nkora ibishoboka byose kugira ngo ndabazanire babaririmbyi banyu babaririmbyi mwama muntu mu gihe cyose rero nkuko mwavyumvise turarangije mwumvise byinshi mu byo mwagiye murabaza reka twongere tubasabe kwa kundi nyene bama bakorera Imana baturangirize akapera k'indirimbo umwe wese yiyumvira yuko yoshikiriza ntazwana urukundo rwawe shozwa n'ubuntu bwawe kandi ijya byawe nukuri n'urumuri rumurika nkajabuka boka nkaruka ku mana sinzokemuka sinzokura ku rondo biboneka kuvanda kumenye ico nagaye ntacyo wampaye kuraganwa na vera umwando mu muco wankuye mu mwiza camagakiza ubundi ubwami bwiwe ndico ndikubwiwe nawe nobo mwizigirwa ahora ru mwizigirwa kuko ndashobora guhindagurika ivyo ntibibaho ntibishoboka yavuze ijambo ryiwe rirashika rihora rihamya ntirizohinduka Jehova Jaira niwe buzigama intambuko zanje ijisho ryawe niwe burimo zako Jehova Rafa niwe buzigama intambuko zanje ijisho ryawe niwe burimo zako afezisi zatumye nemegwa narukwemerwa afezisi zatumye nemegwa narukwemerwa bakunzi ba Ndaha TV nkuko twabibamenyesheje turarangije tugusaba kugenda kuri
page ya Facebook ya Victoria's Team, ugende na kuri channel yawe ya YouTube Victoria's Team, ugire subscribe chance abone, wongere ufyende kariya gakengere kugira ngo igihe cyose bakoze igikorwa gishasha kizokwame gushikira ubwa mbere. Twongera tugusaba kugira na subscribe kuri Ndaha TV. Bye bye.